adutangiye hano tubasuhuza atubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine ivuga ko yasanze ibyobo bishyinguyemo abantu i Clinton ahahoze mu maboko y'Uburusiya. Ikaze. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zerensky avuga ko abakora iperereza batahuye ibyaha byo mu ntambara birenga 400 mu duce tw'i Clinton twasizwe n'abasirikare b'Uburusiya ubwo bahavaga. Zerensky yavuze ko imirambo y'abasivili n'abasirikare yatahuwe nk'uko umunyamakuru George Wright yabyanditse. Uburusiya abuhakana abuvuga ko abasirikare babwo batibasira abasivili ku bushake. Mu jambo ryo mu buryo bwa video avuga buri joro, Zerensky yagize ati mu karere ka Clinton igisirikare cy'Uburusiya cyasize inyuma ubwicanyi indengakamere bumeze nk'ubwo cyasize mu tundi turere tw'igihugu cyacu, aho cyashoboye kwinjira hose tuzagera kuri buri mwicanyi kandi tumushyikirize ubutabera nta gushidikanya. Kuva intambara yatangira, imva zishyinguyemo abantu mu kivunge zatahuwe mu duce nka Bucha, Izyuma na Mariupol. Ukraine yashinje abasirikare b'Uburusiya kuba aribo bakoze ubwo bwicanyi ndengakamere. Hagati aho abategetsi bo muri Ukraine bashyizeho igihe cy'umukwabo ndetse bagabanya ingendo zijya n'iziva i Clinton. Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloys Bigirimana. Waramutse Jeffrey, turayahera ku mugabane wa Afrika. Muri Uganda abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuze ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kwikiza ca Ebola cagabanije umurindi wo kwandukira abanyagihugu, ariko ibimenyesha makuru bivuga ko iyi nyandiko zo mw'ibanga vyaronse zerekana ko iyo ngwara ishobora kuzoba imaze kwica abantu 500 gushika mu kwezi kwa kane k'umwaka uza. Uganda imaze kuronka abantu 137 banduye Ebola na 54 wahitanye kuva uwo mugera utangura kugaragara mu kwezi kw'icenda. Leta ya Uganda yashize muri guma mu rugo y'iyindi minsi 21 ikomine zibiri zanduye cyane muri Uganda arizo Kasanda na Mubende. Leta kandi yarategetse ko amashuri yugara imbere y'igihe gisanzwe kizwi mu gihugu cyose. Amakuru atangwa n'ibimesha makuru avuga ko hari no kutumvikana hagati y'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe n'abatanga imfashanyo ku kuntu amafaranga yo kurwanya Ebola ariko arakoreshwa. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika